Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ko ariko aravugwa mu gisata ca politike mu mugambwe CNDD-FDD ndetse no ku bategetsi batandukanye cyane kandi bose bari mu nzego zo hejuru yoba mu gihugu mu nzego z'umutekano ndetse no mu mugambwe uri ku butegetsi. Muraza kumvirizamwo ivya Reverend Ndikuri, ivya Vice Ndayishimiye ndetse n'abandi benshi bagwanye ku rugamba rwa CNDD-FDD ndetse mwumvirize kandi na politike iri inyuma yavyo. Iyi ni inkuru ejeje kudushikira muri aka kanya, ikaba ivuye muri bamwe bagumyabanga bakomeye cyane b'uyu mugambwe uri ku butegetsi. Aho uri hose rero ndagwaye kaze muri ano makuru mwe mudukurikirana muherereye mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi, izerereye mu bumanuko, mu buraruko, mu burengero ndetse no mu buseruko. Abadukurikirana baherereye hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi nko mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini, ku mugabane wa Afurika ndetse no mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Ubundi iyo havuzwe umugambwe canke se umwari CNDD-FDD abatari bake bumvamwo ubwoko bw'abahutu kuko aribo babonetse cyane mu ntagweka ku rugamba, abari abagwanyi b'uwo muhari. Ariko ubuzima bw'umuhari nko gufungurira abagwanyi, kubavuza, kubambika, kubaha ibigwanisho n'ibindi vyakozwe n'abarundi batandukanye harimwo abo mu yandi moko canke mu yindi migambwe. Akaba ari naco gituma CNDD-FDD ngo bisigura inama y'abanyagihugu iharanira demokarasi. Ico benshi rero bihenda ko ni ukwibwira ko mu ntwaro zitirirwa ubwoko bw'abatutsi. Abatutsi bose bari bafise uburinganire na demokarasi. Dutereza amaso inyuma mu rwimo rwabaye mu mwaka wa 1993 harakozwe nyabwoko ry'abatutsi kandi bigizwemo uruhara n'abatutsi nyene. Ni vyabaye bene umurango babona, ariko bivugwa n'abarundi bake. Ngo ubundi haba itegurwa ryo gutembagaza ubutegetsi bwa President Melchior Ndadaye yaraherutse gutorwa. Vyateguwe kenshi, birageragezwa kenshi, biza birapfuba. Bisiguye ko Ndadaye nabo bari kumwe bari bamaze kumenya ko umwanya wari wo wose ibara rishobora kugwa. Hari abo mu ndongozi za Frodebu baciye bategura kwihora igice cyose akarwi kava muri UPRONA kari gushira mu ngiro ubwo bubisha. Uko kwihora rero ntikwahurizwa ko na bose bava muri Frodebu, ariko hariko akarwi kabishimitse ko gushikaho gaha ibigwanisho, imipanga, amacumu, imyampi n'imiheto abanyagihugu mu bwoko bw'abahutu bitwa ko bayoboka Frodebu babwira ko nibabarya akara bazoca birara mu batutsi babegereye babasasike. Izo neguro zose abo mwipereza no mu zindi nzego z'umutekano zari ziganjemwo abatutsi bari bazizi, ariko barinumira ntibaburira abatutsi bene wabo. Igituma ko karwi k'abatutsi bava muri UPRONA bataburiye abatutsi bene wabo ngo ko abahutu bahawe ibigwanisho vyo kubamara, nuko ako karwi kafashe ingingo yo gutanga ikimazi bene wabo kugira ngo ako karwi nikamara kwica inzego zatowe kagatembagaza ubutegetsi, maze abahutu nabo bakihorera ku banyagihugu b'abatutsi bizoce bihwaniramwo. Gutyo rero ngo ntawe uzokubaka gushengeza uwundi kuko bose bazoba bajejeta amaraso y'abarundi bene wabo. Igikuru ngo mugambi wako karwi rero kari kinyegeje muri UPRONA ube wagiye mu ngiro. Ikimenyamenya ko ihonyabwoko ry'abatutsi ryagizwemo uruhara rukomeye n'abatutsi bene wabo ngo nuko gonye abatutsi vyakorewe mu bice bitandukanye vy'igihugu, hamwe wasanga hegereye amakambi ya gisirikare, ariko abahutu ngo barisha abatutsi abasirikare barurera. Mu ntahe nyinshi zatanzwe n'abacitse ku icumu baremeza ko abashoboye gushika ku marembo y'amakambi ya gisirikare barokotse, ariko hari abo vyananiye kuhashika kubwo buruhe bagize biruka bahunga bava kure canke bakabategerera mu nzira bakagandagurirwa nko ku metero 100 z'irembo ry'ikambi. Abasirikare barorera nta kurasa nta kwamira. Inganda zimaze gutikira niho rero kakarwi kica Ndadaye nabo bari kumwe ka itegeko abasirikare ryo kuja guhiga zina muhutu wese bamucishe ku buhomba. Ako karwi kabikoze kugira kaze gahende ngo abatutsi ko batabaye. Nyakarwi nyene kamaze kubona ko ubwo bwicanyi bubandanije bukorwa n'abasirikare ngo bizoboneka ko hari abategetsi babifisemwo ukuboko, haciye hategurwa
urwaruka rw'abatutsi ngo bababatiza sanze sheke aba aribo bahabwa ibigwanisho kugira ngo babandanye guhiga abahutu. Nkuko turiko turabashikiriza ivy'iyi nkuru, iyi nkuru tukaba twayironse ku kimenyeshamakuru Ejo Heza. Nyakarwi nyene kamaze kubona rero abahutu atagitabara, niho benshi bahunga igihugu, bahungira mu bihugu bibanye, abandi baja gushinga imihari yo kwigwanako. Bimaze kumenyekana hose rero ka karwi k'abatutsi ariko kahaye ibigwanisho urwaruko kugira rwisiga amaraso ya bene wabo, ako karwi kaciye gafata ingingo yo kuzimanganyira urwaruka mu kubagandagura kugira gahoma amaso abahutu n'amakungu ko kafashije mu kugarukana umutekano. Umusore w'umututsi ari muri sanze sheke atarafise umuryango uzwi canke wifise kugira bamuhungishe canke bamunyegeze ngo yaragandaguwe. Abatutsi baba barahekuwe irya kabiri bikozwe n'ako karwi kita ingimfura z'abatutsi nk'uko bitangazwa n'ikimenyeshamakuru Ejo Heza. Iruhande rero y'ubwo buhemu bw'ako karwi kava muri UPRONA, bataye abarundi mu njyane bakabamarira urwaruka. Hari hasanzweho amacakubiri y'intara mu buzi bwa leta no mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi, aho wasanga uwitwa ko ari umututsi ariko atavi bururi atacu yaronka nubwo yabakwije ibisabwa atabanje guhabwa umunyabururi. Ngo harageze aho hamaramara imvugo yagira ati umuhutu w'ibururi asuma umututsi wo mu zindi ntara. Uretse abatutsi b'amacakubiri y'agahehera barahiriye gushigikirana kandi bibandanya vyandikwa n'ikimenyeshamakuru Iwacu, ngo uretse abatutsi b'amacakubiri y'agahehera barahiriye gushigikirana no mu macurantembe solidarite negative. Abandi batutsi b'icabwenge bahavuye batahura ko hatica ubwoko ahubwo hica ubutegetsi bubi. Ivyo byose hamwe n'ibindi tutadondaguye, ariko abarundi benshi bacibuka nivyo vyerekana ko ngabo mu bwoko bw'abatutsi nabo batari borohewe bose, nubwo wamengo ico gihe hari hatwara bene wabo. Niho rero umuhari CNDD-FDD umaze gusasagaza inyigisho zawo zihetse imigabo n'imigambi yawo, hageraho abatutsi babona ko bakwiye kuwushigikira kugira uze kubakura ko utwo turwi tw'abatutsi n'abahutu bamaze abarundi kubw'inyungu zatwo. Amakuru akavuga ko uburongozi bw'umuhari CNDD-FDD bwari bwarashizeho imirwi y'abagwanyi yari ijejwe gucugera uturere twa bamwe abatutsi benshi kugira ntihagire abiyadukiza bava muri FDD canke bava mu yindi mihari baje gutera ubwo burere mu ntumbero yo kwihora. Ariko vyarashitse, zimwe mu ntwazangabo ziraca mu ryahumye uburongozi bw'umuhari ziragaba ibitero mu bice bimwe bimwe. Ukutabihuriza ko rero mu ndongo z'umuhari vyoba biri mu vyatumye hari abagiye bariyonkora kuri CNDD-FDD iterekwa ivangura iryo ryose ico gihe. Ngizo zimwe mu mvo zatumye umuhari CNDD-FDD ushigikirwa n'abarundi bo mu bwoko yose, intara zose, amadini yose, eka n'abanyamahanga ntibasigaye inyuma kugeza aho uwo muhari wamamaye mu makungu, ivyo iyindi mihari itashitseko, kuko hariho imihari yamenyekanye mu Burundi gusa igize ngo irinanata naho ikagarukira mu bihugu bibanye gusa. Umuhari CNDD-FDD umaze gushika mu gihugu warabonetse uhurumbirwa n'abarundi isinzi, baratanguranwa mu kwinjira kandi atagahato vy'ukuri ngo wari umugambwe abarundi bafise ko icizere. Gaho rero umwaro yandikiye ntibwuma. Kubw'imigabo n'imigambi ya CNDD-FDD abarundi bari biruhukije ko bagiye bashika kuri za ndoto Rudoviko Rwagasore na Melchior Ndadaye bari baraganiye nkako mushikira Rwagasore we Paula iribagiza mu mwaka wa 2005 yarijeje abarundi ko ivyo musaza watabashikanye ko kubera abansi b'u Burundi bamutaye akanya batamuhaye akanya CNDD-FDD n'indongo zayo bazobibashikanako. Ngo vyari imboneka rimwe kubona umugambwe urumbirwa n'abarundi b'amoko yose, abaganwa, abahutu, abatutsi n'abatwa, inyuma ya UPRONA yarirongowe na Rwagasore. Bivuye rero ku bubegito bwabo n'ubwenge buke twababwiye haruguru, twarababajwe n'iryo hinduka CNDD-FDD yavuga ko izaniye abarundi. Niho rero izo mburakima zizarondera uko zisambura CNDD-FDD mu kuryanisha abanyamugambwe ngo bakoresheje Petero Nkurunziza. Mu majambo afobetse, Reverend Ndikuriyo ahora avuga ko CNDD-FDD ari co gihugu abatamutahuye bakamusamira hejuru. Ngo burya bavuze ko umugambwe uri ku butegetsi ari co gihugu kuko niwo ufata ingingo zose zigenga ubuzima bw'igihugu. Vyumvikane ko rero iyo umugambwe uri ku butegetsi uhungabanye n'igihugu cyose kirahungabana. Ivyo
ntawutavyibonera. Igihe Ngabo rero bafasha Nkurunziza gusambura uburongozi bw'umugambwe baribaza ko CNDD-FDD izoca itembagara igasanzara, ariko ntibamenye ko ishobora gutembagara igahitana n'igihugu. CNDD-FDD wari umugambwe mushasha mu maso y'abarundi, vyarabagoye rero gutandukanya vyaragoye gutandukanya ukuri n'ikinyoma, kuko hari mw'ifurufumbi ry'ingorane gutahura vyari bigoye. Ariko ubu benshi baratahura ko abatovye itunganywa ry'uburongozi bw'umugambwe CNDD-FDD mu mwaka wa 2007 bakwegeye karambara y'abarundi, ku buryo uyu munsi bariko bararira batagira uwo bayaha. Amakuru dufise kandi yemezwa n'abatandukanye bari muri CNDD-FDD akavuga ko kuva ku rugamba gushika n'ubu umugabo atinyitse yubaha avugwa bakumviriza canke bagashira mu ngiro ngari Hussein Rajab, twabwiye ko akiriko. Ayo makuru nyene akavuga ko ikibabaje kigatera agahinda nuko kubwo amacakubiri y'amadini n'amoko abarundi benshi bamuciriye kamate, bamucira urwa Pilato, bamusabira guhorana kaje karamana igihe ariko arahangana na twaturwi twakoresha Nkurunziza mu gutoba umugambwe n'igihugu. Benshi mu kwipfuriza inabi Rajab ntibari bazi ko ari we yari umutwe w'ivyiza vyategekanywa na CNDD-FDD, ko niyagenda azojana n'imigambi yiwe hagasigara amabara, ivyandiko n'ibimenyetso, umugambwe ugasigara kw'izina. Ikimenyamenya abarundi benshi barahenzwe ko kwinjira muri CNDD-FDD ari rwo rukiza, ariko abishwe na kigoyi abariko bararira ko ubukene n'ubuzima buzimvye bibageze ko kamirampeke baririra mu mwambaro w'uwo mugambwe. Gico benshi badatahura rero nuko umugambwe atari amabara canke birya vyandiko, umugambwe n'ivyiyumviro, ugaca ugira indongozi zihagararira ishurwa mu ngiro z'ivyo vyiyumviro canke se iyo migambi. Umwe mu begereye Hussein Rajab bahoranye ku rugamba yavuze ko ata munsi n'umwe hazigera hagira igihinduka muri CNDD-FDD gitwara kidakozwe na beneyo. Yavuze kandi ko bivuye ku bwenge bwiwe no kugendera ibanga ntangere utopfa kubona ko Hussein Rajab akiri igihangange muri CNDD-FDD kiretse guza amabanga ya politike y'u Burundi. Yaratanze akarura ati Hussein Rajab rero wenyene mu bagumye banga Nkurunziza yahiga atafuzwe mu mugambwe CNDD-FDD, kuko ibihangange vyaranse ko Nkurunziza ashika kuri iyo ngingo. Bisigura ko Hussein Rajab akiri umugumya banga yemewe n'amategeko ya CNDD-FDD, agifise uburenganzira ahabwa n'amategeko nk'umugumya banga, ariko ni bake babizi canke bavyibuka kandi bafise ngo birafise ico bigamije. Yongeye kandi avuga ko ico benshi batazi, Hussein Rajab ari we wenyene iryo tongo canke se parcelle ari we mwene iryo tongo canke se parcelle ingoro nkuru y'umugambwe CNDD-FDD yubatswemwo i Bujumbura, kandi ko ari wafise impapuro ndangatongo zaho, kandi ko ata numwe afise uburenganzira bwo kugira ico bivuze ko naho yoba ari umunyamuryango we, kuko Rajab abifisemwo izindi nteguro ngo zibanga nk'uko bitangazwa n'iki kimenyesha makuru Iwacu. Ikindi kidasanzwe iki kimenyesha makuru gitangaza ngo nuko mu myaka mike iheze umugambwe CNDD-FDD wagize ikibazo c'imiduga irerura abakuru b'umugambwe mu ntara, bivuye ku gukunda amafaranga cane abitwa indongozi zawo, vyarabananiye kuja hamwe kugira abatume ko izindi modokari. Niho rero ngo Hussein Rajab ubwe yafata ingingo ko imiduga yahoze ari y'umugambwe UPD zigamibanga, imiduga umugambwe wakoresheje mu myamamazo y'umwaka wa 2010 yo mu bwoko bwa Mitsubishi yari ibitswe mu rugo rumwe mu nshuti za Rajab Bujumbura, iyo janwe gakoreshwa n'umugambwe CNDD-FDD kuko vyose ari rwiwe. Mukubwo kugendera ibanga kwiwe rero kugira ntibimenywe na benshi, Rajab yabwiye abo muri CNDD-FDD ko bo bikora mu ishusho ry'uko iyo miduga yafashwe n'igipolisi, mu kwagiriza Rajab ko ariyo yakoresheje mu guhungabanya umutekano. Iyo miduga rero ikaba yaraciye isigwa irangi rishasha ije ku kivi c'umugambwe. Haba umugambwe UPD zigamibanga ngo bavuze ko banyazwe, hoba mu mugambwe CNDD-FDD botangajwe no gukoresha imiduga ya UPD ngo ntabakuye ko n'umunwa, ngo bose baravye hejuru nkaho atacabaye. Ikindi kandi ikimenyesha makuru Ejo Heza gitangaza ngo nuko bamenye ivyo benshi batari bazi, ngo nuko buryo umugambwe CNDD-FDD n'uburongozi bwawo aribwo bwashinze umugambwe UPD zigamibanga mu mwaka wa 1996. Ngo ni gutyo rero umugambwe UPD zigamibanga ugizwe hanini n'abahoze muri CNDD-FDD n'ibiharuro ngo vy'ubwenge vyakozwe.
Uwatanze amakuru yashinze intahe ko ngo Hussein Rajab yigeze kumutuma inshuro zishika 3 kuburira abo mwiperereza n'abo mu gisirikare bahoranye muri FDD ku migambi yo kugandagura Nkurunziza yari kirategurwa na bamwe mu bagize twaturwe twavuga hejuru. Yavuze ko mu nyuma we nabo bari kumwe babajije Hussein Rajab igituma atabara Nkurunziza kandi yari umwansi wiwe. Yabishiye ko ngo Nkurunziza ari wabagumye banga ari nabo bamufise ku burenganzira gusa kandi ko atawundi numwe afise uburenganzira bwo kugira ico akora ku vya CNDD FDD kiretse ari bene yo babigizemwo uruhara. Abashatse gusambura CNDD FDD rero ngo bakoresheje Nkurunziza ntibari bazi ko bariko barakwegera bene wabo. Abarundi ngo nibatahure ko bariko bazira ubukunzi bw'inda bwa bamwe muri bene wabo binamuye barayakubita basanga bayitarukirije batarukiriza no kuri bene wabo. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina kugira ngo tuzicikanwa dushikiriza sengiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo kandi baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbizi gihugu cy'u Burundi ndetse no makungu yakure. No Muhuza TV Imana ibahezagire ano makuru tubashikirije tukaba twakesha itorokanizo ry'amakuru Ejo Heza.